igitangaza Yego mtareka amaboko mwese turabe bwakeye wese bwakeye maze Imana tuyiki Yesu nashimwe. Turashimiye Imana yuko turi hano igashikanwa Ngozi. Nta byinshi novuga ariko ku izina Ndayiragije Emmanuel sanzwe rero dushimiye kandi no mutama wacu yinde ko tuzana hano kuko abandi bariho ariko nagira ubuntu n'Imana kongera kuba nobona hano naje n'ubwande kuva ngo wabanzi ni bande emwe no wandabakuye sibyo ariko Yesu nashimwe. Ezekieli igice cya 37 igitabo cyavugishwa n'Imana. Ezekieli igice cya 37 ku murongo wa mbere inomero n'amajana 941 havuga ngo Ezekieli yerekwa amagufa medate amagufa medate yumye igufa ryumye riroroha wohekenya abakozi igufa rimaze kumyata urashira mu kanwa rikataka n'iryinyo riragenda zisawa 37 ukongoko koraho kwanje ko asohokana ndi muri mpemu wiwe ashira hagati mu kiyaya cuzuye iki amagufa anshishija nino yayo maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndisho ni mwamuhoraho niwe wobimenye. Arambaza ati vugira kuri aya magufa uyabari uti yewe amagufa yumye niwumva ijambo ry'Uhoraho. Ukuri kuhoraho ukuri kumwamuhoraho abanyamagufa atengira mbashire mw'impemu muri mwebwe nuko muri abazima kandi ngira ngo mbashire kw'imitsi mbazane kw'inyama mbarenze ku rukoba mbashire mw'impemu nuko muri abazima kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. 9 maze arambarira ati vugira kuraya vugira amazarambarira ati vugira ku muyaga vuga mwana w'umuntu ubarire uyu muyaga utuku ni kumwe amuhoragize ati ngwino muve mu miyaga ine mwamwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko ncamvuga nk'uko mbariye impwemu zibinjiramwo baba bazima barabyuka barahagarara ari ngabo zingahe nyinshi cyane. Uyu mukozi w'Imana Ezekieli wavugishwa n'Imana haleluya Mana muhagurutsa imujyana hano mu kiyaya irabwete wa Ezekieli bravo mukiyaya cy'umugashikanwa umbe abanyagashika bamwumviriza Ezekieli ko arabivuga nanjye Imana kubabwira mubwire amagufa yumye hano bagashikana uraje kubafuza pinyama mukabazima bitiragari bakwatire Imana bwira amagufa yumye warindi tunashobora kubazima haleluya bwira amagufa
amagufa yumye hariya mu kiyaya ndashobora kumenya amasange yaho ntabwo yonze ariko umva neza mwa magufa mwumye mwe murashobora kwamazima murashobora kwamazima murashobora kwamazima igufa ryumye ndaga imbere ricari camwiki unyegeri sivyo igufa rimaze kuma imbere ricari camwiki mvuyeho ricamwiki uba burondera iki umusokoro w'imbere sivyo wawurondera uja musokoro w'imbere bumaze kuwukuramwo igufa ricari ryuma rwose nikoneka uno munsi uri hano mwamagufa yumye hari umunyegeri bwabiciyemo ubakuramo mpwemuye ubakuramwo umuriro bampwemuye ubakuramo ingabire mwahorana abazi bana biraba abantu bose amagufa yumye na ashobora kwamazima izina rya Yesu amagufa yumye yose ashobora kwamazima uno munsi mino kurikira gikorane niwemera jewe ndumye nahitiye numye sinahora gutera ndagomba kugira ngo uhoraho asubize n'umusokoro w'imbere kugira ngo unyegere mu kirere usohoke n'aya majambo hariya mu byakozwe n'intumwa turabe igice ca 3 ku murongo wa 17 17 kandi none bene data ndazi yuko mwabikoze mutabizi n'abaganza nabo nuko ariko Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe yuko Kristo wayo azobabazwa ivyo yabishikije atyo nuko rero nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe cyo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga zanjye Imana tugeze mu bihe byo twatebagira mwamagufa yumye ibihe cyo guhembuka muno mwaka byabashikije ntakwemera gusa jewe nakoze icyaha nahitiye meze nabi n'aya majambo wamagufa yumye uno munsi urabazima wamagufa utagira k'inyama uno munsi n'amazima gusubirako zatonze muraziga inyama iri kwigufa nawe yitereye mu ishamba ubunegero bushobora bwayigiyeko zisawa uca butangura kurya umusozi zisawa agasigara igufa bayitiriwe rero n'ubunegero bw'abadayimoni umva uramutima uno munsi n'amagambo Yesu mu izina ry'Imana heza amen 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 Mana data shala kaira wayateshiki ibanyekane ko nagomba kwabazimu no munsi mugashikanwa barumwe n'ibiti amen tutasha inyama tarahetse bakeneye gusubira gusubiza mw'imhemu umuriro data haleluya wongeye kuza ububasha n'ubushobozi urakoze urugamba n'urwango gukiza no gutabara tugusenga mu izina ryawe Yesu Kristo amen.